Barundi kazi twari tugize iminsi mu kanyamuneza ku munsi mukuru dukunda cyane wa Noel. Mu masaha make naho turinjira mu kanyamuneza ku munsi mukuru w'ubunani, umunsi mukuru wo kwigina umwaka mushasha nawe nyene uhambaye kandi uhimbazwa ku isi yose. Ndabipfurije rero abarundi bose ababa mu gihugu n'ababa mu makungu kuroranirwa mu mwaka mushasha muhire w'2026. Uyu mwaka uzobabere umwaka w'ubumwe, amahoro n'ibikorwa. Uyu mwaka tuze tubigiremwo amagara meza, turime tworore kugira uzotubere umwaka w'amata n'ubuki. Turashimira Imana ko uwo mwaka dusozereye utadupfuye kubusa, kanatsinda twari twawitiriye umwaka w'umunyamwete. Dushimira Imana kandi ko uyu mwaka mushasha udusanze turi ku kivi, dufise umwizero ko tuzoronkamwo akarusho, haba mu burongozi bwiza, mu vy'ubutunzi no kubaho neza. Barundi bene wacu, kugira ngo turangure ivyo dutegekanya gukora muri uyu mwaka, ikiruta ikindi n'amahoro. Nico gituma mu ngamba twagwanye muri uyu mwaka turangije gutsimbataza amahoro kugira abene Burundi batekanirwe, twabishize imbere. Turashimiye rero inzego z'umutekano no kwivuna abasi ndetse n'abene gihugu bose kuko bataryamye umukondorazosi ngo umwasi aduce mu ryahumye. N'ubu nukuguma turyamiye amajanja, ntitwibagire ko aho hakurya inzu y'umubanyi nyiri kwirasha, kuko uwo mucanwa uhava urandagata natwe iwacu igahava ifatwa. Umutekano wo ku mutima ujana n'umutekano wo mu nda. Nico gituma twagumye no ku rugamba rwo kurwanya ubukene kugira ngo umunwa wose uronke icyo ufungura ndetse n'umufuko uronke amahera yo kwikenura. Iyo dutereje akajisho mu mihani wacu turabona ko abene gihugu bayagayaga bambaye izisesuka kandi batanguye kubaka utuzu twiza. Ico ni ikimenyetso kitabesha ko umwimbu ubandanya wiyongera. Ico gituma dukeza abo bose bitanze batiziganya bakaja ku kivi mu ntumbero yo guhindura igihugu cacu ngo kibe koko igihugu c'amata n'ubuki. Muri uyu mwaka nyene mu ntumbero yo gukomeza intwaro ibereye na demokrasi no gushira mu ngiro wa mugambi wo kwegereza ubutegetsi bw'igihugu abene gihugu, twanezerejwe nuko twatunganije amatora yo ku nzego z'igihugu cyose akarangira mu ntara zose hari umwumvikano. Naha nyene turakeje bimwe vy'imva mutima abarundi bose na cane cane abanyepolitike bagiye mwihiganwa bagahiganwa badaheza nyayo. Iki ni ikimenyetso kitabesha cerekana ko abarundi twabaye abagabo babushitse. Uno munsi twohimbagwa nuko tugiye gukorera mu ndinganizo nshasha y'intwaro yegereye abene gihugu, izoborohereza mu kubaho kwabo, ufise icabaza akaronko yitura atarinze gutama, maze akabandanya ibikorwa vyiwe atamutima usimba. Iyi ndinganizo nshasha y'intwaro izotuma ibisata vy'igihugu vyahora bikorera ku mugwa mukuru gusa bikorera no hagati mu gihugu ku neza y'iterambere rya bose. Si ivyo gusa, bizotuma n'urwego rw'ubutungane rugira uwo rubazwa ku rugero rwose rw'intwaro kuva ku mutumba gushika no ku rwego rw'igihugu. Mu rugamba rw'ubutunzi n'iterambere, uyu mwaka urangiye wabaye umwaka wa mbere
muri rwa rugendo rugana igihugu cy'u Burundi giteye imbere. Twarashoboye gusuzuma ibintu byose byotuma igihugu gitera imbere, turabigira ishingiro. Ibyo navyo nta handi bifatiye atari gukura amaboko mu mpuzu, tukavyaza umwimbu itunga kama Imana yatugabiye kugira ngo turonke ibyo dushora hanze y'igihugu, dutoze neza amakori n'amatagisi tagakorotse, twongere tubungabunge neza ikigega cy'igihugu. Ubu ingendo twihaye nuko twoja kukivi twese, amahera yose akinjira mu kigega atayaciye ku ruhande, kandi ayo yose agasohoka agiye gukora igikorwa kiboneka. Aha muca mwumva ko umwe wese afise uruhara muri iyo ntumbero, y'abindongozi cyangwa n'igihugu asanzwe, kuko tutari kumwe twese atacoshoboka. Mu gihe turi mu merekero y'imbona kazoza, aho twifuza ko mu mwaka wa 2040 igihugu cyacu coba kigaba kikigaburira, kikazoba ari igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060, birakwiye kumwe wese yoja ku kivi akora icyo ashoboye yateguye kandi kivyara itunga rishasha. Ayi wacu ntacyo tubuze cyo tubera intambamyi mu iterambere. Nidushiruka umwete, dukore nkabona iyo berekeza kandi bafise icyo bifuza gushikako. Twifuza ko mu mpera z'uyu mwaka dutanguye, umwe wese yorimbura intambwe yateye mu iterambere ryiwe n'iry'umuryango, ndetse n'indongozi nazo mu gisata icari cyo cyose zikarimbura intambwe zateye. Cyane cyane mbwire mwebwe indongozi, uzosanga atantambwe yateye mu gisata jejwe, azoba yeretse abarundi bose ko atacamaze muri ico gisata, mbere ko akwiye kuja gukeba ubwo bireha. Ngo inkware zisezerana mu masesa, kandi ngo igifa cyaburiwe n'impongo s'umuntu. Twifuza ko iterambere ryohera ku ziko mu rugo rw'umuntu wese. Turifuza kubona umurundi wese afise ahaba heza, yambara neza, afungura neza, anywa amazi meza, yishira zikizana, avuga kumvigwa, abana biwe biga aho bagomba n'ico bagomba gukurikirana, eka umuryango wose ufise amagara meza. Ivyo nivyo bizotwereka ko turiko turashika ku iterambere rirama. Ariko rero tubivuge kandi tubisubire, ivyo ntivyizana, birarondegwa. Aho hose muzokumva barateye imbere, nta yindi mpano baba bararose atari amaboko n'ubwira. Kurya atamuryango utera imbere udafise ico ushora, nta n'igihugu gitera imbere kidafise ico gishora hanze yacu. None rero turifuza kubona Barundi batanguye guhingura itunga kama Imana yaduhaye, naryo rikaba ari isi turima, aya mazi meza dufise n'ubutare, iki kirere ciza n'akayaga keza, ndetse n'ubu bwonko Imana yaturemanye. Dushaka ko abarundi twese twimbura ku rugero rushimishije, ku buryo umwe wese aronka ivyo akeneye, tukongera tukaronka umusesekara dushora hanze. Muri uyu mwaka dutanguye, turasavye ntihagire uwuzokwicara ngo ntiyarose icakora. N'ubutagira itongo tuzomwereka ahaja kwimba ubutare, aheze aronka amahera yo kwikenura. Iki ndakibwira cyane cyane mwebwe abize, kuko keshi mwama mwicaye ngo ntimuraronka akazi kandi bikorwa mwokora biriho. Barundi kazi, iyo umwaka uheze rero umukozi mwiza aririmbura, akinegura, akigira inama yo kugorora aho bitagenze neza, agaca afata ingingo
yokora atiziganya kugira ashike kwihangiro yihaye. Twizeye ko kuri uyu munsi ari vyo muherereyemwo mu miryango yanyu mu gihe muriko muriginana ko muhejeje umwaka mufise impore. Urwego nshingwabikorwa rw'igihugu narwo nyene akana kanya ko kwisuzuma rusuzume ivyakozwe no kwinegura mbere rukinegura rugategura ibikorwa vyo mu mwaka mushasha biduza ubutunzi biri muri ya ntumbero y'igihugu cifashe mu 2040 giteye imbere mu 2060. Erega murazi ko n'inzego z'igihugu zifise ihangiro muri ijambo no kazoza, iryo naryo rikaba rigizwe n'ibi: ubwa mbere guteza imbere ubushobozi bw'inzego z'igihugu mu bijanye n'intwaro, ubutungane n'amahoro n'umutekano. Ubwa kabiri no gutsimbataza demokrasi n'uburongozi bwiza, kubungabunga itunga ry'igihugu no kugwanya igiturire n'akarenganyo, hamwe no gukora ibishoboka byose ngo umwene gihugu wese yumve ko atekaniwe mu gihugu camwibarutse. Ibi byose biba mu ntumbero yuko umwene gihugu akora umutima uri mu nda atitodomba. Twifuza ko iki gihugu coba koko igihugu c'abantu banezerewe. Naho no munsi tutabagira ku muriri ivyaranguwe byose muri uwo mwaka turangije, kuko ni vyinshi turabica ku mayange. Indongozi twabashikirije nazo zizoza zirabibamenyesha idonido, mumenye aho tugejeje isemo mu nzira y'imbono kazoza. Ariko mu gisata c'uburimyi n'ubworozi ari naco kidutunze kandi tuzeye ko buraro n'uburamuko harakozwe vyinshi. Twarashimye ko abarundi bajijutse, ubu gufata isuka bikaba bitagifatwa nko guhamba amaguru nkuko vyahora. Ubu ukurima gusigaye gufatwa nk'ihinguriro ridahomba, rihurumbirwa na benshi, abize n'abatize. Uko kwijukira uburimyi n'abarundi bose tugasitura inyovu twagura indimo, nico catumye mbere umengo n'ifumbire yadukehanye. Ubu rero umwitwarariko wacu nuwo gufasha abarimyi kuronka umwavu n'imbuto zirobanuye, tudasize inyuma gukingira n'ibidukikije. Tuguma kandi dutera intege abashaka gukora imigambi minini y'uburimyi, abifuza gushinga amahinguriro ahingura ibyo twirimira, kugira abarimyi baronke aho bashorera ivyimburwa vyabo. Mu gisata c'ubudandaji naho n'amahinguriro naho nyene twarateye intambwe. Nk'uko mubizi, urudandazwa rugenda neza iyo amabarabara yo mu gihugu ari meza. Ico gituma tubandanya dusanura amabarabara dufise no kubaka ayandi. Ubu rero igishikiriwe turiko dushirako umwitwarariko kurusha ibindi no gukomeza gukoresha inzira yo mu kiyaga no kubaka ibarabara ry'indarayi. Aha turashimira kandi abagwizatunga bariko barakora amato atwara abantu n'ibintu hamwe n'ibihugu vya Tanzania na Kongo, dufatanije umugambi wo kubaka ibarabara ry'indarayi. Ico gisata c'ubudandazi nyene gitezwa imbere kandi n'umuyaga nkuba utuma duhingura tukongera tukabika neza. Ico gisata c'ubudandaji gitezwa imbere kandi n'umuyaga nkuba utuma duhingura tukongera tukabika neza ibidandazwa. Ni muri iyo ntumbero kubaka ingomero z'umuyaga nkuba twabigize umugambi nshingiro. Uyu mwaka urangiye tukaba twuguruye ingomero z'umuyaga nkuba zitatu, arizo Rusumo, Jiji na Ruvyironza. Aho bukera naho turugurura urugomero rwa Murembwe. Haruguruwe kandi i Bujumbura
hajya mu rubirizi igituro cy'umuyaga nkuba cegeranya uwuje uva mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu bipimo ubu tugeze ku rugero rwa megawate 165, ariko gushika ubu twarabonye ko abarundi bakoresha megawate 90 gusa. Muca mwumva ko atawo kwidoga ngo yabuze umuyaga nkuba kwihinguriro ryiwe n'ayazokubakwa muri kazoza, kandi dufise n'umusesekara. Turashimiye kandi twongera dutera intege abagwizatunga nabo bamaze gutangura kubaka ingomero z'umuyaga nkuba kugira ngo uwo muyaga nkuba ungana uko kose ntudupfe kubusa. Turiko turatera intege ugwaruka ngo gwijukire imyuga y'ubwoko bwinshi nko gusudira, kubaza, gukora imiduga n'ibindi. Nico gituma twateguye ikigo ugwaruka gwize n'urutize ruzokwigiramwo imyuga hariya mu Rusi muri komine ya Shombo mu ntara ya Gitega. Hakaba n'ikindi kigo nk'icyo twifuza ko uyu mwaka cyotangura kubakwa mu ntara ya Buhumuza. Barundi kazi, Uburundi buri kugahiye. Nta handi itunga ryacu gicaye atari mu gisata cy'ubutare. Biboneka ko kitari cyarahawe agaciro mu gihugu, kandi arico tubona ko kizoteza imbere igihugu. Ubu twaramenye ko isi yacu iri mu bwoko bw'ubutare burenga 40 buronderwa ku isi yose. Rero murazi ko iyo umuryango ufise umurima weze abayisoroma ubwa mbere ari benewo, kuko abinyuma hari naho bosoromera mu kindi kigega. Ico gituma twahinyanyuye amategeko ajanye n'igisata c'ubutare ngo ntihagire abaza kwiyimbira batwara nk'uko vyahora. Kubera amikoro make, abarundi baratanguye kwimba ububonetse hafi. Uyu mwaka ukaburangiye twatanguye gushora ubutare bwabonetse ku mugaragaro, bene Burundi barorera, kuko itunga ry'igihugu ritakiri ikinyegezwa. Mu gisata cy'ubutunzi bufatiye gutuma tumanako, uyu mwaka harabonetse imihora mishasha, umwe wa interinete wishirahamwe Starlink n'uwundi wo gutuma tumanako witwa Rika. Ibi navyo bituma abarundi bakora ibikorwa vyabo mu buryo bunyaruka, bakongereza umurindi w'iterambere. Mu gisata cy'ubutunzi bufatiye kuri ba mukerarugendo, turashimira abarundi kukugene bariko baratunganya ibibanza vy'iratiro n'inyubakwa z'uburaro. Turahamagariye abarundi gusubira kwiyibutsa akahise kacu kugira ngo aho bukera tuzoze turabona amasanamu yaho tuzoba tugeze tuyagereranije naho tuzoba twaravuye, gutyo bitubere ivyibutso vy'abakoze bigashimwa dushobora twese kwigana. Nkuko twama twabivuze, leta ntihengeshanya gutera kamo no kurondera abagwizatunga ngo bazane imitahe bashinge amahinguriro mu gihugu cyacu, biciye mu gutegura inama zihuza abagwizatunga biwacu n'abava mu bindi bihugu, bagashikiriza ibisata bipfuza gukoreramwo, bakavuga n'imitahe bafise uko ingana. Turashima ko abagwizatunga bacu batareze amaboko. Ubu amahinguriro y'ibikoresho byo kubaka n'ibindi bikoresho, ay'ibifungurwa n'ay'ibinyobwa ariko aragwira mu gihugu. Tukabasaba ko ibikoresho vyabo vyozira utunenge.
Barundi bene wacu, ego nivyo turi ku murindi mwiza, ariko haracariho agahaze ku kugene dukora canke tubaho. Mu rwego nshingwabikorwa rw'igihugu hariho abataratahura leta mvyeyi na leta nkozi icarico. Haracariho mu ndongozi ibinebwe bicicara ku mabaramiro haba mu masaha y'ibikorwa canke ritararenga. Ikindi nuko hakiri indongozi zitaramenya gukorera bene gihugu zikurikije ivyifuzo vyabo, mbere aho kubatunganiriza bakabaka ibiturire canke ntibabumvirize niyo baje kubasaba ijambo. Abandi baranka no kumviriza amashirahamwe basanzwe bakorana mu migambi y'iterambere, yaba ay'abarundi canke ay'abanyamahanga. Ndifuza ko muri uyu mwaka buca utangura abashikiranganji bose umwe wese ukwiwe bogendera intara bakumviriza abegwa n'ibisata bajejwe kugira ngo batunganye imigambi bakurikije icabene gihugu babashakako. Umukozi w'igihugu wese tumusaba ko atosubira gukora nk'umucangero, amenye ko irya mpembo ayironka kugira akore icajejwe. Muri uwo mwaka utanguye dutegerezwa guhindura ingendo. Abazokwanka kwakira ibibazo vya bene gihugu canke ivy'amashirahamwe atandukanye ashikiriza birinze kunshikira, bamenye ko uwo yarabijejwe azobasa n'uwatanze imihoho, kandi natwe tuzovyakira uko. Abakorera mu gisata c'abatoza kori nabo ndabasavye nshimitse bamenye ko amahera yose ategerezwa kwinjira. Ivyo ndabishikirije cane cane igisata kijejwe gutohoza ingene amakori yinjira, nubwo biraba igisata cose abakozi bose batavyitwararitse. Nta kizobuza ko tubigiza ku ruhande hanyuma tukarondera ababikwiye. Barundi bene wacu, iterambere ry'igihugu ryamara ijana n'umubano hamwe n'imigenderanire myiza n'ibindi bihugu, kuko murazi ko nyamwigendako atari impeshi. Twararitse rero gukomeza imigenderanire myiza n'ibindi bihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu. Kubiraba ibihugu bibanyi vyo mu karere k'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, turashimishwa nuko dufitaniye umubano mwiza nka vyose. Kubiraba igihugu c'u Rwanda, ntizunejerejwe nuko ico gihugu kitarajwe ishinga n'amahoro mu karere, mu gihe ibindi bihugu bikora ibishoboka vyose ngo bibane neza n'ivyo bibana bihana urubibe. Ibiriko bibera mu gihugu kibanyi ca Kongo turabikurikiranira hagufi, na cane cane ko ico gihugu gitera Kongo dufitaniye akazika, kuko ari cyo kiguma kibungabunga abicanyi bahigira Uburundi. Nta kitwereka rero ko inyuma ya Kongo atari Uburundi, nk'uko mbere abo Barundi b'imburakimazi bakirimbira mu Rwanda n'Iburaya bavyivugira. Ku ruhande rwacu ntiduhengeshanya kuguma twegera u Rwanda ngo rutubwize ukuri ico ruhora Uburundi, kugira tugire ibiganiro bitorega umuti ata kirononekara. Ariko ikibabaje kandi giteye amakenga nuko atana kimwe abarongozi b'u Rwanda badushikiriza cotuma batera Uburundi. N'ubu turabandanya dusaba abantu bose bashoboye kugondoza ico gihugu ko bohanura inkozi z'ikibi ziri mu Rwanda ngo zishikirizwe ubutungane bw'u Burundi, nkuko natwe duhora tubikora iyo hari inkozi z'ikibi z'u Rwanda zije ngaha iwacu. Ivyo babikoze niho twoba tubonye ko ivyifuzo bibi ku Burundi babisezereye. Ntitwahengeshanije kandi gusigura ko ataterambere rishoboka
tudakunze igihugu cyacu, tudashize imbere ubutungane kuri bose, tudasoneye agateka kazina muntu, tutagwanije ingeso mbi y'igiturire n'izindi ngeso mbi zigikomokako. None rero uyu mwaka rutanguye tugiye kwihatira gukundisha igihugu abarundi bose, dufatiye ubwa mbere mu guhagararira ibyo dusonera by'igihugu. Ivyo navyo ni ubutunzi bw'igihugu, umwenegihugu n'amategeko y'igihugu, hamwe rero n'umutima wo gukunda igihugu gushikaho twogiha ikiguzi gikwiye, arico ukwitanga bibaye ngombwa tukacigura. Ni muri iyo ntumbero uwo mwaka tuwitiriye umwaka wo gukunda igihugu. Barundi kazi, mubimenye kandi musubire, Imana yatugabiye igihugu ciza cyane, igihugu c'amata n'ubuki dukwiye kwama turinze, kuko akaryoshe kari wacu, kandi turavyumva n'abandi babitubwira. Nico gituma uba ari igihe cyo kuvyura umuzirikanyi wacu, kugira ngo iki gihugu ntihagire abasubira kukitwononana. Hari ibimenyetso vyinshi vyerekana ugukunda igihugu. Ubwa mbere, ugukunda igihugu asonera itunga ryaco, iryo naryo rikaba atahandi riri atari mw'itongo ryaco no mu kigega caco. Umwenegihugu wese agurisha itongo ry'Uburundi ku munyamahanga abahemutse. Nimwiyumvire namwe, umunsi umurundi wese yogurisha itongo ry'igihugu, tugasanga twese turabashumba b'abanyamahanga. Mumenye mwese ko abarundi tuba mw'itongo rya Burundi, kandi uburijejwe kurizigama ari uburongozi bw'igihugu. Nico gituma ubutegetsi bw'igihugu ari bwo bwonyene bwemerera umunyamahanga gushikira itongo ry'Uburundi hakurikijwe amasezerano yo kugena iryo tongo rizokoreshwa. Kubijanye n'igihe cy'igihugu, ukunda igihugu wese yama yarikanuye kugira ntihagire abacisha ibidandazwa mu kinwabi canke abasahura ikigega. Ubwa kabiri, ukunda igihugu kandi arasonera amategeko y'igihugu, kuko mu ntwaro ya demokarasi abantu bose barangana imbere y'amategeko. Iyo ata amategeko ari mu gihugu, hama akajagari, hakiganza ingimba, urubanza nabwo rukama rukukira uwiganje. Nta muntu n'umwe rero afise uburenganzira bwo kuja hejuru y'amategeko ngo ahavaho nyora ku gakanu ubundi. Ubwa gatatu, ubukunda igihugu asonera umuntu wese aba mu gihugu. Ugusonera mugenzawe bikomeza ubumwe n'urunani mu gihugu. Ahari ubumwe naho hama amahoro n'impore. Nta musuma n'umwambuzi barangwa ahari ugusonera ikiremwa muntu. Ahari abene gihugu basoneranira, nta muntu akubagurwa n'uwundi. Noneho tweho duhiriwe duhishije, turi bene mugabo umwe, turi bene Burundi. Nico gituma atamvo nimwe yotuma tudasoneranira, tutabungabungana, tutirurana iyo tugize ibyago. Bisubiye muri iyi nzira turimwo y'amajambere, turi kumwe twese mu rukundo, niho ikivi kiduga ku buryo buboneka. Ubwa kane, ukunda igihugu arakigwanira, kubera ko tuzi ko dufise intabonwa. Umutima wacu wose utegerezwa kuba ku gihugu, twese tugabiye kukigwanira. Umurundi wese ategerezwa rero kwama agavye kandi afise ubuhinga bukwiye bwo gucungera igihugu cacu. Ni muri iyo ntumbero, mu rwego rwo kwivuna basi, twashizeho igisata cyo gukundisha igihugu, kwigisha no kuramura abasahiriza ngabo ku rugamba. Dusaba ko abarundi bose babishaka, cyane cyane ugwaruka rukibasha, ko bo kwitabira uwo mugambi uzotangura muri uyu mwaka. Ubwa gatanu, ugukunda igihugu aracubaka mu gukora ibigiteza imbere.
burya no mu mico y'abantu umuntu amenya ko urugo rwifashe iyo abonye ishusho y'abarutahamwe. Nico gituma asavye abarundi bose gukora ibishoboka byose kugira ngo ingo zabo zitere imbere. Dushaka ko Uburundi kiba igihugu gisharije kandi gisukuye. Uyu mwaka turifuza ko aho tuzoca hose, haba mu bibanza rusangi nko ku mabarabara, ku masoko, amashure, amavuriro n'ibibuga rusangi, twohasanga hasukuye kandi hasharije. Barundikazi, murumvise umwitwarariko twinjiranye muri uyu mwaka twitiriye umwaka wo gukunda igihugu. Umurundi wese abifisemwo uruhara kuko harimo gukunda, gusonera no gukora. Nta muntu rero ivyo vyonanira. Dusavye indongozi kugendera ijambo bagire gwabo kugira ngo bazogume basuzuma ko bo bajejwe biriko biraja mu ngiro. Ni mwebwe ndongozi mwerekana imbona kazoza, mukerekana inzira irashe iyishikako, igikorwa cokorwa kugira ngo tuyishikire n'ingingo ngenderwako muri urwo rugendo.